Nyicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aheje guha umunano umugwi w'abagwizatunga bifuza kuzana imitahe yabo mu gihugu c'u Burundi. Abo bagwizatunga akaba bwari n'ubwa mbere baje ku mugabane wa Afrika, bakaba bahereye mu gihugu cacu c'u Burundi. Bari mu rugendo rero mu gihugu c'u Burundi kugira ngo bashobore kubona amahigwe ahari boshobora gushiramwo imitahe, kandi bitaba akamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi aho yahamagariye abagwizatunga kuzana imitahe mu Burundi. Mu kiyago cabo cashimikiye cane cane kungene bashimye cane uko basanze Uburundi, basanze igihugu kitari uko bakivuga, ni igihugu gitotahaye gisa neza gifise ubutunzi kama bwinshi cane, eka n'abene igihugu bafise umutima ukundana kandi wakirana. Abo bagwizatunga bavuye ngaho mbere bemereye nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ko bagiye kugaruka vuba bazanye imitahe myinshi cane cane bazoshira ubwa mbere mu gisata c'amasoko ntanganguvu, mu gisata c'umuyagankuba uva mu mishwarara y'izuba no mu gisata c'uburimyi, kandi yuko bagiye guhamagarana bagenzi we benshi kugira ngo bashobore guherekeza Uburundi muri iyo mbona kazoza igihugu cishira kikizana mu 2040 kandi igihugu giteye imbere mu 2060. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yaboneye akaryo ko kubatera intege no kwifuriza ikaze no kunezerezwa n'ikiyago n'ukungene basanze igihugu c'u Burundi cifashe, aho mbere yanababwiye yuko baje mu mwanya mwiza mu gihe Uburundi butanguye urugendo gushira ku iterambere ryabwo, ko ari vyiza rero yuko abakunzi b'Uburundi abagwizatunga baza mu ntango kugira ngo urwo rugendo tuze turujane twese dushike kuri yambona kazoza turi kumwe twatanguranye ku ntango.